ya muri ivyo kera Jesse bama ndabizi. bavuga ngo Bururi nta Oya, Leonce ni ivya w'Ibururi. vrai none Leonce Oya. Leonce ni w'Ibururi. ndazi Oya, wapi kwe nta musani w'Ibururi abaho man. Ibururi yava abasirikare gusa. Ni je ndi wa mbere man. Bururi haba abasirikare n'abaperezida gusa N'aba president ya. Umva je kandi naciye. ari mu rutofari yo benshi Benshi Hafi man, benshi. buyo turabuyo ni hafi imicombero. n'abagaza Nujya ntuzenya. n'abagaza Ujya Nyangoma usi nyene inzu yiwe iri hafi nyene umva hariya hose tugeze kure ya nyene urumva ko yatwaye turayiwacu yo ushaka kusagara no kuri iwacu byari bikenewe tuvuze ko Alvin baradufunga none turi mu by'abaperezida twari mu kiganiro kubera nyene turiko turavuga ibintu byabayeho politike twagiye muri si politique mani bari kunyirukanza ngiye niyo mpamvu nje narasaze no gusa bajiza warasatse wachiva munda warasatse bari bagufisiza naguma pusha umva je navuye ya nyine niyo mpamvu najewe ntaguma hamwe ngurumva ngo nibindi ko ndakreya ndiko ndarondeza kandi n'umuntu mu musicien Jean byose Kazwa TV. Bonjour, bon après-midi. Nikeni niba muri kuri mikoza Kazwa TV. Muko mubibona nkabanda baramukije amahoro y'Imana bane namwe. Umunsi wanda afitiye umu invité namusaba kwivuga. Umu invité wa mutumye ushusha ko yivuga ko. Cyane ni umudondoresha ngaho. Ariko si ngombwa ko hari igihe usanga yitwa n'ayandi mazina batazi. Usanzwe uza. Naje nta Jenzi la vache, Alvin Smith, none se yabuze kugira kuvuga wenyene uzihama yandi je nkafuma ndayongereza hanyuma. Ashobora kwigira kuko ayavuga wewe nyene kuko hari igihe usanga banakubesha ugasanga Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. C'est la vache originale Alvin Smith. Je en fait nashatse kuvuga amazina nyene uyavuze. En tout cas ndibaza nayo nyene harayanduzi canke nimba niyo no ushaka kuvuga yuko no wafise indizina nka gasupari canke nka mataba. Nyene kenshi mu muziki urabizi ko muca mwitwa andi mazina kenshi murahindura. C'est toujours Alvin quand même. Alvin niyo mazina yawe n'abavyeyi quand même. Oui, mon Alvin. Ya, iganiro kimeze gutya rero. Ndamubaza 10 questions par ordre nkamubaza hama akanyishura après. Nimba bimucanga, nimba ahere epfa gahereza ruguru, nimba ahere hagati. Bivara bitegerezwa mane kuko ntushobora kumbaza umutwe w'ukora. Bivara n'ingene umutwe w'umeze. Genre ikuntu yaboroka. Oya jewe ndizere mu mutwe nyene uvuze cyo kuboroka, je naboroka ibintu by'amafaranga gusa ku ishuri. Ibintu by'ibibazo sinabiboroka kabisa. Ako nibyo twoja. Ahubwo waratahura genre niboroka. Ni ibintu by'amahera nivyo nabaye intese. Twagiye rero. Ya. Alvin Smith ni muntu ki? 2. À part la musique asanzwe akora iki? 3. Alvin Smith yarize? Si oui. Wize iki? Ufise diplôme yihe? 4. Indirimbo yawe akadaje gukwiza 1 million de views dans 7 mois. Wavyakiye gute? Mbe hariho izindi ndirimbo zawe zimaze gukwiza 1 million mu gihe kingana gute? 5. Umuziki wagukuye he ugejeje? 6. Quel est le ministre de l'éducation? Turavanga nagushira 7. Bitewe n'amakuru twumvise mu minsi iheze avuga ko Alvin Smith na madame wiwe Nirna bavanye ariko tukaja kubona mu nyuma bakibana. Est-ce que vyo byari byatewe niki wibaza ko bahabaye iki? Just dukeneye hari habaye iki entre vous catumye abantu bibaza kuri yakuntu dusigurire abatabizi tubimenye. Ya turabandanya. Urafise igiteramo le 9 mu Cibitoke na le 16 ibubanza. Uguma wizerwa mu biteramo hirya no hino. Nakaye kabanga wo buri kurakoresha kuruta abandi baririmbyi batariko baragaragara meme muri intérieur du pays. 9. Bwira bishasha abafana bawe n'abariko baradukurikirana muri 5 et puis urambwira ikintu wumva nawe wumva wumbaza nk'umujournaliste yaje kukugendera uyu munsi. Twagiye. Rose niyuhera. On va. Nyine ibibazo ni byinshi cyane but nyine cyambere baravuze ngo Alvin n'umuntu ki Alvin n'umuntu cyane umuntu nyine asaze ku social media tu ari crazy. Mugabo crazy voyou intelligent. Ari crazy for ari intelligent comment? For something nyine je veux dire hari izindi image nyine umuntu yiha kugira ngo
widistingue kandi wicompare n'abandi bantu ku buryo ikintu cyose kibaye bavuga iki kintu vraiment directement babona ko ari kanaka yo bagikoze. Donc umuntu ukiha image yawe wenyine wisangije tu vois nk'ubavuze ngo abasani bakunda ibisusu ingidi ibiki directement bavuze ngo abasani ngo baririmba ibintu by'ibishego ibiki directement babona ijiwe man kubera nyine ni ntuzenya ni ikintu nanihaye jiwe ndavuga ati jewe ndadesize kuba umuntu uyu n'uyu genre naje muri industry naje niha iyindi image iyo jewe mutanzi ko nyine yiwanje ntayo muzi nyine icyo nico kintu jewe novuga Alvin umuntu kiri umuntu w'umukomedian kandi comedian nyene iri maraso man ntago ari ibintu nyene byo kuvuga ngo urumva ngo ni ibintu ko ndakreya ndiko ndarondeza kandi n'umuntu moi je suis artiste donc artiste muri art je fais de la comédie je suis directeur je suis musicien, je suis youtubeur, je suis tiktoker, donc je fais tout. Donc icyaje cyose gishobora kunsanira amafaranga cyenda gikora. Sauf kwica gusa no kuroga. Kuroga ndashobora kubikora mugabo apana kuroga mu kwica, kuroga mu gufasha mu guprotéger. Bon, voilà, c'est ça. Kandi Alvin umuntu akora cyane. Umuntu adatora akazi nawo mbira nze kwimba amatwara yite kubera amafaranga no yimba. Nta blague nyine kugurufyito. Nje ndakora byose. Ikibazo cya kabiri cyamaze no kunyika. Reka nje mu kindi nibuka. Vuga ibyo wibuka basindaza kukwibutsa bibaye ngo. Ikindi kibazo nibuka ni amashow. Amashow igituma abandi artiste bataboneka. Shaje sinabizi en fait umuntu kugira ngo atumigwe cyangwa umuntu yitabigwe cyangwa umuntu agira amashow menshi abari mu kazi kuko sinibaza yuko wowe usohoye indirimbo imwe ku mezi 6 ngo ukora show ngo ukaronka abantu. Donc abantu bagenda n'umwanya kandi umwanya nawo ugenda n'igihe you know. Donc si uri ku mwanya si uri gukora cyane ndibaza yuko uri update uri ku mwanya uravyumva ku buryo ushobora gukora na show cyangwa ashobora kuzana n'amashow bakakurondera kuko bavuga n'abahe artiste nyine bari mu kazi kandi barundi artiste bari mu kazi urumva agende mu kazi cyane you know. That's why nyine nkora amashow menshi kandi that's why ndikunda gukora media tour y'amashow ruguru kubera narabonye n'abantu bariko barakomanta ngo gute mustare yemera ngo ukora show ya 2 umviriza none nk'umuntu wa ruguru umuntu wa ruguru ushaka kumutwara show 10,000 ayakurehe bro sivyo wigura araba umuntu w'ibujumbura 10,000 20,000 nibisanzwe kuko arayakorera umuntu wa ruguru usanga nyene yiriwe ararima ayiriwe gusiza umunsi wose bakamuha 3,000 none wosha kumuhe show 10,000 kandi bajya abantu wa ruguru nibo bakurikirana indirimbo zacu cyane nibo wanazikunda wanazibroka kandi umuntu wa ruguru akubonye aranagaragaza umunezero afise mugo umuntu w'ibujumbura man ashobora kubona ari umufana wawe vya atari mugabo ntanagutwengera ntanakurekeye efe nimo yuko ari umufana wawe ukazobana nk'umugezi we ni wamubwiye ginda akakubwiye kanaka uyu umufana wawe vya atari mugabo ngo yumva amasino yo kuvugisha mugo umuntu wa ruguru man ashobora no kwiruka nyuma y'umuduga wawe none se wumva nuwaye umuntu yo hagaciro ujya muntu wa ruguru man ujya muntu ashobora kugaragaza urukundo rwiwe man hagatango umukorasho ngo rugurusho mukoze niho muronka abantu benshi kandi ruguru abantu baritabira that's why dushira no ku mahera make kubera nituba tugiye kugira turonka amahera yatari tuba tugiye kugira tubaryohere kuko nitwoguma turyohera abanyamafaranga gusa man kandi dufise n'abantu bato badukurikira kandi batene bakurikirana cyane tabaruguru urumva nyine abantu baruguru je twebwe turabaha agaciro that's why dushira no ku mahera make kugira baze okay voilà c'est ça ikibazo gikurikirana ujerekeye umugore wanje kandi abwira ikintu kimwe umugore wanje je turi mariye man ntago turi muri fiançailles ntago turi muri copinage turi mariye twarafashe umwanya turamedita ivya mariage umva turabwira abavye umva maze tugira tugire mariage baratubwira mwasaze ibiki muri serie uri prêt ndafata umwanya ndakonveka abantu ndagenda ndiga ivy'ikibano muraze ko ivyo bintu vyose twaba turiko turatumwanya pour rien umviriza ikintu kimwe byatewe n'iki ikimwe cyo ntazi basta komana mahembe braza n'abapastori ari gihasha mu rugo man vya Afrika yagerera nta vya bibaho man gushwana birasanzwe ikapana go guhebana bro je ndi mariye man guhebana no kugira divorce urazi uyo mwanya wa divorce wo kujya kurondera ama divorce ni muremure surtout ngaha mu Burundi ya mugabo urumva nyene hari gihe tudushwana nyine urumva bibaho man sivyo man nta muntu azokubwira nta bantu beranda babaho kwisi mugabo bro tuhe guhebana ntibishobora kubaho ndamukunda arankunda none ushaka je mibu umugore wanje nje kurondera nde kandi
Cikurondera ikindi gisista ushange nta n'amabuno gifise ntabwo gisana neza n'umugore wanje cyangwa umugore wanje waje kurondera umutima njama none umugore wanje kugira ngo yideside kugira mariage na jewe ugira nta bandi nta ba ex yarafise nta bahungu bakundanye avamwa jewe nta bindi vyikorwa vy'ingidi zirenze vy'ibiki nari mfise kubera kiyemeye kugira mariage avuga ati je ndi prête kugira mariage nawe Alvin kubera kije navuze ati je ndi prête kugira mariage je ndi prêt kugira mariage nawe bro kuwe namukunze man ko twese dufise passé dufise ivyana afise ibigabo vyamurya afite ivyana narya urumva man hagati aho mwese mufise abana kwanza yego nimba twidesize voilà nimba twisesize man turakuze man twavuze ati umva en tout cas turakunda reka tugire mariage donc turi serious bro ntago twagize mariage kugira duhebane bro twagize mariage kugira dushinge rugume muri ko murumva muri bw'abarundi mwo mukunda gafa ntimukunda gakira yo kandi warabivuze cyane sivyo nk'ubu mubona tubayeho neza nta nakimwe muvuga mwa musigato ngo turahebanye amajambo none se man mufite ikibazo nyabaki kazo bazeni nitabe boss DJ Paulin yo boss yo ndakumva muto telefone ni DJ Paulin man kandi urumva araba boss wa gutelefone udakupa telefone muto birumvikana ko no muntu wa mbere ampemba amafaranga menshi mu Burundi nacaje ko ari we afise ibintu bijanye n'amayefeni macana urumva ntegezwa kumubahiriza kuko urumva ntakoze simbaho bon nuko rero ivyerike mugore wanje nariko ndacaka noti shanka nkukura mu muriko muracaka noti sivyo cyane gose umugore wanje rero ntidushobora guheba namaze ntidushobora mushake munyireke kubada umugore wanje ntiduhebana ikibazo kindi gikurikira rero Alvin yize yibege narize ndafise diplôme ya humanité nize gestion et comptabilité niyo sectionize hama wavyibege ibindi unyene byose birahera ndafise diplôme ndafise ngaho mu nzu mugabo urumva nta kazi fise kandi nta kazi nkeneye ka diplôme kubera amahera deja jewe nca mu buzima busanzwe bwo rutabara jeje gukora mu biro bari ahubwo je nakoresha abantu bafise aba diplôme ko je deja n'umu assistante wanje afise licence quoi urumva jewe deja je mpembo mu afise licence urumva bro jewe ntago nshobora gukora akazi kanyu man yo man ndaje ndabona ibibazo wavyibagiye bana nyine bo ikindi kibazo bikurikira ni ico bibukanye cyane ikindi bibukanye Ndiko ndibuka ivya nyuma reka sindagufasha umuziki wagukuye hehe ukugejeje umuziki nyene cyatangwe ndumudansere ntangwe ndumudansere kwande watangwe ndumudansere kuba nkiri umwana wawe wande mu magroupe mu masite natangwe ndumudansere natangwe ndumucomédien nakina amafilme mu isite mugabo ukora je nfise amatalent menshi mfise talent zitandukanye canja no byo kuririmba tu ko arabona ko ndabishoboye kuva kera nyine narifise akantu kugusanisani twebwe muhira twese turaba pro turabasani nyine utubonye twebwe urabona ko turabona babasanisani donc ni impano tunyine ni ibintu vy'imvukano voilà c'est ça ushimiki ku muziki shimiki ku muziki shima yuko muziki wankuye mu buterere unkura mu buzima busanzwe ushikana mu buzima bwiza dore inzumba mu man irazimvye nziza cyane sivyo iyo se ndayiri umuziki bro n'umuziki n'amafilme nubundi buzi nkora pemberi mugabo biri muri entertainment nyene none se wumva sino shima cyane sivyo umuziki watumye muhura n'ugwana gwiza man ugwana gwiguyanje ndarutwara man ndarugira mariage bari yabara dore se yata umuziki ujya mwana twari guhurira he bro urakoze cyane umuziki je watumye man jewe ubu mpagaze neza abantu bose banyubaha sivyo unafise n'umuduga mwiza ndafise umuduga man ndibeshejeho neza man je sinkenye man ntago nkenye na gato bro nyine amahera argiye amherana tu nkabakawo nkabura n'amahera yo gufungura mugabo sishobora kuvuga ngo ndakinye kuko mfite ibintu byinshi ngashobora kugurisha mani nkaronka amaraki n'amaraki ese yego kabisa okay nyine je mani je shobora kugurisha mani ikintu canje nyine nkabaho tu nk'izi muzu zigura mu 150 kandi ngamvuze umuntu ampe 50,000 right now sino mubura umva ngamba ndo serasiyo nk'imisi 3 nyine mani ndafise ibintu byinshi cyane jewe gende umuntu wo mu site jewe ndi umuntu wo mu site gende umwana wo mu site nakuze ngurisha ibintu n'umugore wanje waratangana n'umuntu wo mu site televiziyo nkayijya mane je nkagura yindi nyine abazi ujya mu peti nyine je nyine meze ushobora no gukunda ikintu canje je kamira duheze
nkanaguha man pye tugaheza donc voilà c'est ça uri muri babandi wambaye ikiato cize mwibara umva bavuga ati nta mugabo yambara ingya man nta mugabo yambara ingya ibindi bibazo shini gusa bro nyibusa ndi bibazo wavyibagiye Pike mu ishuri byagenda gute Pya mu ishuri nari kijuju nyine mu ishuri nari nshi ubwenge mugabo siniga tu nari en fait nicaye mu ishuri numva ndarambiwe kabisa nimba ariko naguma niyumvira amafaranga n'umuziki ako nari nci ubwenge ku buryo kubera nari sazo nzi igifaransa urumva byaranyorohera cyane kugira kumva ama explication kwa kubera nyine igifaransa naracumva cyane urumva mugabo umwanya wo kwiga kabisa je niga mu misi y'ama examen gusa kandi umva narabitora kubera jewe iyo mfashe umwanya kuko je naratuwe na konkuru man yego kwiye je naratuwe na exeta man sio yego kwiye okay urumva rero urumva man je ndaci ubwenge nuko gusa ndikijuju ubwenge bwaje bwose bwagiye ku mafaranga mumuhi yajya mfungiye man mumuhi ushobora kurondera amafaranga nubwo nubwo kamera man mumuhi magaho kamwe hajya nuko muravugisha amajambo menshi reka mbanze oya bandanya okay turabandanya makamwe wamaze kuvyibagira ibibazo nakubajije nyene kera kwishira batubwira ngo uri umuhi waca wibuka ibintu cyangwa guhe noteya yoje sinzi no sisi muri kama examen batubwira ati ngo uri umuhi ugiye kuri examen wari umuhi en fait abavyi bacu nibo bavuga ngo ugiye mu bibazo ngo isho kujya umuhi kugira ngo ushobore kwibuka ivyo wize sangwa aragese examen cyane wewe nani zonzi sinzi ndazika mu buzima twe ntabwo turabana abakiri ntacura umukire Paul mama okay bandanya akadaje wayibagiye ndimbe akadaje ndabyuka ko yana y'umuhi ndimba ganje akadaje yashikanye ivyuzi miliyoni donc je fais partie y'abasani rero bafise indirimbo zifise 1 million kandi simeshi cyane mu Burundi bro togira ko yari ni ya mbere yeah kandi abishima Imana cyane ça montre à quel point je suis au travail ndi mu kivi ndiko nakora ça montre à quel point ndafise abantu bashigikiye ko sishobora gushigana muri yo n'amavyuzi ntafise abantu bashigikiye gusiga kwa abantu nyene bashigikiye nibo nyene bagenda gushingana music yanje you know umva ikamera yawe ntinyerekane ibibihere byanje byo ngaha ariko ntari bitu akabijya donc rero ndashimye cyane ahantu akadaje nshikanye donc nshikanye ku rundi rwego ku buryo nshobora gusaba collabo mahanga mbafise ibikorwa nyerekana nyine bakabona ko nyine ndi umuntu ari suivi voilà c'est ça ari kendi kiasi tarishura quel est le ministre de l'éducation jewe kabisa ministre de l'éducation nzi yari Janvier kabisa kare yakutkayenye Janvier yaje jewe ngira mpiza amashuri nari muri terminale ndibaza nyonye nuzi urumva nta wundi yamusubiriye jewe kabisa ntavyo nomenya ibintu vya gouvernement ntavyo nzi kabisa je nzi president wacu guza uba biga byavuga ngo ministre ntavyo nzi kwe je nzi president je nzi president wacu nyene ashina niwe nyene ari mu telefone yanje nta nibindi bro je ibintu vya politique ibintu by'abakuru je ntumbire kwe uzi ivy'umuziki gusa ivy'umuziki mbaza mu artiste wa mbere ndamuzi ko ari za Kidomo ba Big Fizo ba Satubi na jewe ndimo ndi mu artiste 10 ba mbere mu Burundi ndizi ivyo by'aba gouvernement je navyo nzimana by'abantu badutwara je ndabizi ngiye kurondera impapuro bambwira ngo genda kwa ministère kanaka nimba ari kwa ministre kanaka de l'intérieur de l'extérieur ebale nyene mari nta bintu mba nitaho tu neza ko ikibazo wibaza kutarishana iki jewe kuri nta kibazo ntarishura ndibaza sir ni Kristo nyibukije cyangwa cyavuga ati ntacyo ndishura bisubiremo twumva okay nibaza ko bifite confidence quand même urabizi ko avyishuye byose bwira bishasha mubi wanje kutawujya ubunemo wazi tawujya après just simvuga ninjya mu kana okay iki nivyo wanyu kandi merci genda wo muri quartier man tweko twanajya turiko turiruka funga nongera mvuga nivyo kunda kandi umva twebwe turafise ingene tujira mu kanwa ibintu tukajira n'ibintu tuvuga n'ibintu tuba turiko turahekeye ni experience wavukiye I Bururi Nchindi munyabururi hewo wahe uri mu buterere wewe uri munyamuci nta munyabururi umviriza mani ndi wo mu buterere no tuba mugabo turafise iyo duturuka uvi Bururi he Matana je mva mu Rutovu aya sinibaze mu Ruringanizo sinibaze aho ndumva ko hazi waragiye gutembera nyine ni mugira bro ndahazi hose jiwe nakacimbiri n'uzinya hose man ndahazi mata none ndakubaza imatana je ndahazi man none ko kira cyenda kugira ko ndahazi direct ko niyo nzira bro ngiye muhira
niyo nzira uca mugiye mu rutovu voilà niyo nzira ariko kandi matana twebwe twarava hariya tuja man uziko twe twakuri inka mu rutovu tugenda tweragira gushika imatana tugiye kuyigurisha kombe Alvin ni mu nyaburushi Hiwe sava nagira basi hava soko wawe mu buterere mwimukiye papa wanje ava hari Bururi man urumva nimba papa wanje afi Bururi je n'umunyabururi man je navukiye Bururi je navuse muri 94 intambara igihera man je navukiye hariya jewe je inda yanje man yari mu ntambara je sinigeze ndanandikwa burya je sinzi na musi wa anniversaire yanje je navuse mu ntambara bro ntibigeze banyandika sinzi navuse ryari man narayicreye bro urumva rero je navuse mu ntambara man je navuka papa wanje ntuzwi rero ntuzwi n'umuntu papa wanje akwiye mama wanje naramutwara hari iwabo kubera ino Bujumbura hari hasazi hari hahiye okay mwarahabaye donc ntambara yo muri 94 je bari bamfise mu ndamani bari kunyirukanza ngiye niyo mpamvu nje narasaze no gusa bajiza warasatse wachiva mu nda warasatse bari mama wanje kuguma pusha pusha umva je navuye hariya nyine niyo mpamvu najewe ntaguma hamwe man je nguma nguruka kweli kandi mama wanje arambwiye wowe kuva kukiri mu nda wowe narakwirukanza cyane man ega niyo mpamvu umusara kumbe no mu nda wagumusarirayo bakwirukanza ngo nyirukanza nkuri Bujumbura ntwara hariya bon umva byaye bigoye yeah okay gira bishasha abafana bawe turi bamwe kwanza yo niyo mpamvu twivira hamwe turi bamwe yawe uri umunyamuji sergeant umwana wawe ku Gatumba yego je nyene je nakuri no mu muji yes ariko Ibururi wacu hose ndahazi man ko narahabaye imyaka myinshi naragenda cyane okay twaduze twari twaramanutse kandi je umusani wa mbere w'Ibururi nta wundi musani turumva atarabasoda gusa abasirikare nije ndumuririmbyi wa mbere represent Bururi urumva ndarenze oya represent uro w'Ibujumbura ko ntarigera numva bama bariko baraponda ngo Bururi ntabasitari jewe ngiye gushira muri kategori yaho tuva jewe si Leonce ngabavuka he Leonce ngaba uriya muri ivyo kera bama bavuga ngo Bururi nta musitari Leonce ni w'Ibururi ivya frère none Leonce ni w'Ibururi dazi wapikwe nta musani w'Ibururi abaho man Bururi yava basoikare gusa ni je ndi wa mbere man Bururi abasirikare na president gusa n'aba president ya umva je nace kandi ari mu rutofari yo benshi man ega buyo turabuyo ni hafi imicombero n'abagazi n'ujya ntuzenya ujya nyangoma usi nyene inzu yiwe iri hafi nyene umva hari ya bose tugeze kure ya nyene urumva ko twari turayi wacu yo ushaka kusagara no muri wacu siko byari bikenewe tuvuze Garfi ni baradufunga none turi mu by'abapresident twari kiganiro kubera nyene tiko turavuga ibintu byabayeho politike twagiye muri si politike tiko turavuga ibintu byabaye none se kuvuga yuko none nk'uvuze Big Fizzo na Satubi ni politiki ya music tugiye kuvuga mana abantu baze yagere batwaye umuziki bayoboye umuziki you know ikibazo twamaze ni iki nta kibazo nta kubaje okay mbwira ikibazo nta kubaje ariko ikibazo tambaje ni none Alvin Smith la version original ni kihe kintu wumva wubwira abarundi nakubwiye bwira gishasha ufitiye abafana n'ikindi gishasha nuko ndiko ndakora ibintu byinshi cyane kandi ikindi gishasha ndiko ndababwira nuko kuri channel ivuga nika Kazar TV ni C A ndafise shasha shaka kuzana ni ndasubiramo ni C A S O I R yeah Kazar TV ndafise shasha ngira ntanguze muri TV muri channel show imeze neza murabizi ko jewe show zanye ziba ziryoshe zimeze neza abaje Alvin rero nivyo bishasha ndabafitiye nuko nzoza murabwa ikiganiro chaque dimanche donc siba ko dimanche iza nzoronka show nshasha navyumvise abafana banje muzugira ama subscribe kuri channel ya Kazar TV muzamura ibintu bimeze neza cyane tuzokorana n'undi mu journaliste aryoshe cyane aryoshe ibintu ameze neza ni jewe namutoye aryoshe mu kuvuga apana ivyo wibaza kandi bro nibazi iki none nakubwiye nibiki nakubari kandi we visage yawe ntabwo isa n'ibintu wowe kuravuga sagote muziki none wumvise ibyo ushaka ko mu journaliste aryoshe ibintu antuka muzobikunda vraiment ko jewe murabizi jewe nkorana n'umuntu arenze ko naje maze kundenza donc welcome mwese mugira subscribe kuri channel hama ibisigaye muzonshimira hanyuma muzovuga Alvin kabisa yo man umunsi tuzokubura tuzobabara
Wow. Mwavyumvise hariho show izokwama haca dimanche ya Alvin Smith ngo n'umujournaliste aryosha kuvuga kwa Tessa. Murabizi ko Alvin none irakora ibintu ko je nago nakora n'umuntu mubi kweri kandi afite amabuno afite ingidi ngafite ingidi. Okay, guys, abafans ba Kazar TV n'abafana ba Alvin, eske ibibazo namajete mwabonye yishuye gute? Yishuye neza muri commentaire zanyu niho tuzoza. Mugabo urashobora gusubira mu bibazo amaturabe ibintu ntishuye. Ibintu tishuye? Wavyishuye gusa wavyishuye wavanga avance mu mutwe ntiyagipanze neza. Bishobora gupangwa neza bro nk'uburi mu gitondo sinari akastangiki iwumva bitegeze ibintu. Yishuye neza ku rutonde. Alvin yishuye gute? Yishuye neza? Yishuye ku murongo. Icatishuye niki? Muri commentaire zanyu niho tubikeneye kubibona mu kiganiro kizokurikira nzoraba. Ikindi naco ntizosubira gukorana je nawe man, je nawe ntizosubira gukorana ahubwo nije zo gutumira mu ciwanje kuko cyane kiri hiti kuruta ibivyo wanyu ivyo birazwi. Ikindi kintu Charles Amisi ivyo murabizi yuko je ndabakunda kandi murazi ko na decisive yuko nzoza ndakora music ziri international. Nzokora collabo ziri international. Vuba ndabafite collabo kandi yo mu Bugande ya bien na video nziza kandi vuba ndaja mu Bugande. Wow. Iyi ni good news nyene. Yes, right now sizofata indege kubera nta marafise indege. Mugabo nzo kuyipakiza kweri. Mugabo nyene nimbara abasamaria indege je ndibaza rero turu cagina ya ntwaye miliyoni. Mugabo nimba muri abasamaria 500 ya rondo yandi 500 mukanterera mukamutabishaka je ndakogota n'ikibisi. Ntaribi. Donc savye baguterera. Nini bashaka bonterera mugabo boss wanunza akazwa ndabizi ko ndamusavye sponsor yonterera. Nzoye kwima bisikora mu boss. Mugabo urumva nyine nabandi mu nta moto. Ndabishaka naho je ndakogota n'amaguru canke n'amaboko no ndabose nagenda n'umuduga wanje canke nasi kiduga canje ale gushika mu Buganda. Alvin uravuga ntweze merci kamwe. Why ndikunda saba wanterera hama nawe. Twavyumvise ariko. Sisa. Mwavyumvise muterere Alvin. Mu muterere muri terere. Wabyo bavuze ngo witwa gute? Keri Towner. No, pas Towner. Nwakuvyandikwa ko? None si Keri. Ni Keri. Akudo nuko umuntu waruguruka ufise izina ryiza. Nanzi ko witoza Makurata, Beatrice. Bivana naho wavukiye. Ega ruguru hose si. Mugabo sha imatana ni mu muji. Sico kimwe na hari iwacu. Urakoze bye. Tanye kubitsa. Bizu. Alvin. Kandi matamu ufise isoko nini ya cyane man. This. Thank you for your care. Bizu. They will visit you again. Thank you. Achongereza numva man. Thank you. Thank you too. Wakoze kutwakira neza tuzogaruka kandi. Namazi naguhaye atari umuhwi na umuhwi wanje ntiwawuriye. Umuhwi ngire ndafungure kandi yaduhaye n'utuntu ngaha. Oya man, acha kwanza utuntu kwanza. Bye. Aravyansingira. Bizu reza. Bye.